Ndabagumbiriye mw'izina rya Yesu nshuti bakundwa mukurikirana ikiganiro irembo rifunganye, ndongeye kubashimira cane kuno musi w'Imana udasanzwe Imana iduhaye kugira ngo dusangire amajambo yayo. Imana ibahezagire cane, reka tubanze dusenge Imana hama tuganire mwa kino kiganiro turiko turaganira. Datanye n'icubahiro Mana mushobora vyose nyene n'imbaraga, turagushimiye imizigirwa muyobozi w'ubuzima bwacu, dushimiye urukundo rwawe, dushimiye ukwera kwawe, dushimiye gukomera kwawe, izina ryawe ryubahirwe Mana. Urakoze kuduhaye kano kanya keza ko gusangira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe mw'izina rya Yesu, amen. Ndongere kubagumbira mw'izina rya Yesu mwe mukurikirana ikiganiro. Tumaze imisi tuganira ku ngaruka y'icaha, kuko ubwa mbere twari twabaganiriye ku caha tubabwira icaha ko kimeze canke se amarembo yugurura icaha. Twarabiganiriyeko rero bihagije, ariko ubu twari tumaze imisi tubaganiriza cane ku ngaruka y'icaha. Narababwiye kandi yuko icaha iyo kitihanwe kigira ingaruka mu buzima bugaragara ndetse se no mu buryo bw'impwemu. Imana idufashe cane, nizere ko rero uriko uratahura cane. Uyu musi rero twongera kuganira kandi ku yindi nzira igira kane yugurura cankwe se tuganisha mu ngaruka y'icaha, kugira ngo mubone ingaruka y'icaha igira kane. Reka dusome Bibiliya zacu. Turasoma mw'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, igitabo c'Abanyefeso igice caho ca kabiri n'umurongo waho wa mbere n'umurongo wa kabiri. Ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa, namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu, ivyo mwagenderamwo kera nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza iki kirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Amen. Imana ishimwe cane. Rero ubushize twari twababwiye ko urugi cankwe se ingingo igira gatatu y'ingaruka y'icaha kari ugucibwa. Twarabwiye ko abantu benshi usanga baraciwe mu bibanza vy'Imana, abandi ugasanga baromotse mu miryango kubera ivyaha bagiye barakora, abandi bakomoka mu gihugu batuyemwo, abandi ugasanga no mu matorero bahora basengeramwo bo nyene barisohoye cankwe se baracibwa, ivyo bitwa guhagarikwa, gutengwa. Twarasomye ku majambo twasanga mu gitabo c'Itanguriro igice caho ca gatatu n'umurongo waho wa 16 kugera ku murongo waho wa 17, aho tubona Adamu na Eva bamaze gukora icaha bo nyene baciye batangurwa gucibwa mu bibanza vy'Imana barinyegeza, ntibongera kwiyereka Imana, barinyegeza. Mu nyuma Imana itangura kubaha ibihano, bavuga ko Imana ibabwira ko bazovyara, umugore azovyara arushe ngo kandi umugabo nawe isi izomumerera imikere. Rero ubu naho turiko tuganira cane kwa kino kiganiro kugira ngo duhave twumva kandi inzira cankwe se ingaruka igira kane y'icaha. Rero turiko turasoma mwana majambo Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso, yariko ababwira amajambo akomeye cane. Uyu musi rero ndiko ndashaka ko nawe utahura ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha vyanyu. Imana tugire neza. Rero Bibiliya iriko iratubwira ko Imana yatugize bazima hamwe twari dupfuye, twishwe n'ibicumuro kandi twishwe n'ivyaha vyacu. Urupfu rwo mu buryo bw'impwemu, impwemu zacu zapfiriye mu kugendera mu caha. Iyo umuntu akigendera mu caha mw'isi y'impwemu aba agaragara nk'umuntu yapfuye. Imana idufashe cane. Mu mpwemu aba yarapfuye ko hari ikintu atashobora kongera kuzarakira. Urupfu rero rwo mu buryo buboneka Adamu ntiyari yararugenewe. Imana tugire neza. Rero hariho urupfu tubonwa rwagiye kugaragara mw'isi igaragara. Murabona abantu
uyu munsi barabaho ariko mu nyuma bagapfa bagasezerera isi. Kandi iyo abantu bavutse mu muryango, yo hagaragaye umwana avuka haba gutera impundu, ariko iyo hagaragaye wapfuye hagaragara amarira n'agahinda. Kubera iki? Urupfu ni ikintu ca mbere cyabyawe n'icaha. Urupfu ntigwariho ubwa mbere. Imana irema Adamu na Eva ntiyari yarabaremeye kuzapfa, ariko inyuma yo gukora icaha niho Imana yongera kuzana ikintu kidasanzwe, aricyo kigenda kirateza abantu akaga cyangwa se agahinda. Nubwo se twese tuzobinyuramo kandi tuzohaca, ariko urupfu rwazanwe n'icaha. Imana idufashe cyane. Adamu na Eva bamaze gukora icaha, niho Imana yaciye basezeranira n'urupfu yuko bazopfa. Urupfu rero ntigwari ruriho. Urwo rupfu Imana ntiyari yararutunganirije umwana w'umuntu, ariko icaha cabyaye urupfu. Rero iyo umuntu akoze icaha apfa mu isi y'imwemu. Mu isi y'imwemu aba agaragara nk'umuntu yapfuye. Imana idufashe cyane. Haleluya. Kuko Bibiliya ivuga ngo ingero y'icaha ni urupfu, ariko ingabire y'Imana nagakiza. Rero uyu munsi ndiko ndagutangariza mwene data, ugomba kumenya ingaruka igira kane y'icaha ni urupfu. Imana idufashe cyane. Nyimba warakoze icaha, umenye bwa mbere ko uragaragara nk'umuntu yapfuye mu isi y'imwemu. Urupfu rudashira. Abantu benshi bazokwisanga baragaragaye bari mu rupfu rudashira. Imana idutabare rwose. Rero turiyumvira ko iyo turi mwino si turiko turakora icaha nicyo kintu ca mbere kiryohera abantu. Iyo bakirimwo babona ari ubuzima, buryoshe kubamwo, babona ari ibintu ni starehe iryohera abantu kubamwo. Ariko reka ndakubwire, bizakuvyarira urupfu rw'ibihe bidashira, kuko Bibiliya irambwira ngo inyuma y'ubu buzima nitumara gucirwa urubanza, abantu bazocirwa urubanza abakoze ivyaha. Imana itugire neza, kuko niko Bibiliya imbwira, abakoze ivyaha bazotabwa mu muriro utazima. Bisobanura mu yandi majambo, muri uwo muriro abantu bazowubamwo igihe kirekire gitandukanye, kirengeye igihe babayemwo mw'isi ubuzima bwabo bwose. Iyo turangije buno buzima bwa hano mw'isi, nta kindi tuba dusigaje. Bamwe bazaja mu buzima bubi cyane, kuko buzaba ubuzima bw'umubabaro bwo kubabazwa bw'igihe kirekire kitagira n'iherezo, ariho bitwa mu muriro utazima. Ariko abandi bazaraga ubugingo. Abakiriye umwami Yesu Kristo bagahitamo gukora ivyo gukiranuka no kugororoka, bazoraga ubugingo budashira. Niko Bibiliya ivuga ngo ingabire y'Imana ni ubugingo budashira, ariko ingero y'icaha ni urupfu. Satani rero yariko araduhendesha icaha, atwereka umengana ibintu vyiza kandi bizarangarira hano kw'isi. Ariko ngomba ndagutangariza nshuti mukundwa uriko urakurikirana kino kiganiro c'irembo rifunganye, ubuzima bwawe ntubutakarize hano mw'isi, kuko ubuzima abantu benshi babutakariza hano mw'isi, kuko ukurondera ubuzima bw'iherezo bwo kuba mu buzima budahera, no kubironderera hano mw'isi, no gukora ivyiza, no gukora ivy'Imana dushaka ko, tugatandukana n'ikibi, tugatandukana n'icaha, tugakora ico Imana iriko iradushaka ko. Rero ndakubwira uyu munsi, va mu vyaha, tandukana n'icaha, injira mw'irembo rifunganye, kurikira inzira ya Kristo. Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi, nta wundi yaje gupfira atari umwana w'umuntu, kuko Bibiliya yatubwiye ngo natwe twari dupfuye, twari tumeze nk'abandi, twishwe n'ivyaha vyacu, ariko amaraso ya Kristo yatuzuraniwe nayo. Ariko iyo twemeye tukakira umwami Yesu Kristo, nivyo bidukura muri vya vyaha, tukezwa ivyaha vyacu mu buryo bugaragara, tukozwa ivyaha vyacu mw'isi mwemu, nitwongere kugaragara nk'abanyavyaha, ariko tukaba abantu Imana yishimira. Tandukana n'icaha, ukora ivyiza, kugira ngo ntuzobone rwa rupfu rw'ibihe bidashira. Imana tugire neza, kandi Imana ibagire neza mwe mukurikirana ikiganiro c'irembo rifunganye. Reka dusengane Imana. Wewe uri kurankurikirana mwa kino kiganiro c'irembo rifunganye, kandi ni hano nyene ingaruka y'icaha tukirangirije ku munsi wa gatatu, tuzotangura kubigisha agakiza. Kubera ko iyo umuntu yakoze icaha hanyuma akihana, aca yinjira mu nzira y'agakiza. Tuzobigisha rero agakiza niki, agakiza kakomotse he, agakiza katuganisha hehe. Imana ibahezagire cyane. Reka dusenge Imana. Ndasengera umuntu wese ariko arahitamwo inzira nziza yo gutandukana n'icaha, akakira agakiza.
Mana mushobora vyose, ndasengeye umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro irembo rifunganye, hezagira umutima uriko uritahura kandi uriko urahitamwo inzira nziza yo kwihana icaha. Yagerereye uwo muntu araciye bugufi mu vyaha bitandukanye, yakoze ivyaha vyinshi bikubabaza nk'uko Sawuli nawe yari yarabikoze, ariko mu nyuma arahindukira. None turasenze mw'izina rya Yesu Kristo, maze amaraso ya Kristo amugaragare hameze amutunganye, umwishimire guhera isaha mw'izina rya Yesu Kristo, umwereke inzira nziza y'irembo rifunganye. Urakoze Data kubikoze mw'izina rya Yesu, amen. Murakoze cane, yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude ariko arabaganiriza mwa kino kiganiro c'irembo rifunganye. Shalom, 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 amen.